bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turasangira ijambo yo mu gitabo ca mbere c'abami igice ca 6 umurongo wa mbere. Igitabo ca mbere c'abami igice ca 6 umurongo wa mbere handitse ngo maze imyaka 480 ishize uhereye igihe abise baviriye mu gihugu ca Egiputa, Salomo atangura kubaka ingoro y'Uhoraho hari umwaka ugira 4 ari ku ngoma mu kwezi kwa Zivu, ariko kwezi kwa kabiri. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Muri ku kwezi kwa kabiri twinjiyemo, ndavuze ngo kaze mu kwezi kw'intango y'ibihe bishasha vyiza cyane. Salomo yari yarabariwe na se ko azokubaka ingoro, amurondera n'ibikenewe kubaka asigara bimuteguriye, ariko umwaka wa mbere ntiyabikora, uwa kabiri ntiyabikora, uwa gatatu ntiyabikora, n'uwa kane ukwezi kwa mbere guhera atabikoze, ariko ukwezi kwa kabiri aca atangura igikorwa ciza cyane c'iyo ngoro yari iteye ubwoba, ingoro y'icubahiro, ingoro ikivugwa n'uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Ndakwifurije nawe kwinjira mu bihe bishasha, ibihe uri buronke intango yavyo, ibihe vyiza gushika. Imana iguhezagiye kunezereza. Imana abikoresheje Salomo, Imana abikoreye Salomo, Imana abikoreye n'abandi benshi, nawe ibigushoboze. Nawe vyatwaye imyaka myinshi ariko vyarabaye. Imana ishimwe, ugira ibihe vyiza, uhezagirwe wowe n'abawe no mu vyawe. Urakoze kudutega yombi. Ukwezi kwiza.